Mwaramutse canke mwiriwe nshuti nanyu bakunzi ba televiziyo Isanganiro. Iyo wumvise Uburundi buraririmba wumva umuziki nabegwa nabo wose mu mpande zabo zose zibugize. Nico gituma muri kino kiganiro Uburundi buraririmba tuba dufise umutumire. Saho ndiko mbere ngana kwakira umutumire ndamusanga mu kibanza turi kumwe mu kanya tuzatumushikiriye. Nuko rero mwamaze kubona ko twashitse mu kibanza twakiramo umutumire, mwamaze kumubona abataramumenya abidondora ciye muri akapera. Wama byose amagift amashugwa makeya binera kwitajara baby narira ragukunze yeah mbega ibyo rukundo nuko bimeze sinibaza ko vyohese nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu kumbarambesha sha kumbarambesha arabesha kumbarambesha sha kumbarambesha arabesha kumbarambesha sha kumbarambesha yaragira iki ambesha sa kore sana yataye hagati aho ijwi ryiza muri ko murabibona mwigeme mwiza yambaye neza ngira ngo mako nyene yari yiteguriye ikiganiro cyo kuri televiziyo nuko ndaguhikaze cyane mu kiganiro Burundi buraririmba kuri radio televiziyo Isanganiro. Nakoze cyane Ni Meili abavyeyi amazina bamuhaye ni Mugisha Merveille kumva z'umuziki ahava yita Meili afise amateka menshi cyane yanditse amwe muri ayo namenyesha ko ari umuririmbyi wa music live bita karaoke akaba kandi ari numwe mu batahukanye ubushimye bwo mahiganwa yabereye mu gihugu ca Chine mu Bushinwa bita hariyo Nanjing's Got Talent ni yindi ya Jiangsu province hamwe niyo kwishuri aho niga anyway Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Okay. Akaba kandi ari n'umwanditsi n'umuririmbyi w'indirimbo arabesha nkuko yari ko arayiririmba yatahukanye ikibanza ca kabiri mu higanwa Isanganiro Award ku ncuro yaryo ya 10 riheruka. Ndanagukeze si vyabose. Nuko kubijanye n'ivyo mpeje kukuvuga ko wumva ntavuze ariko byofasha kugira ngo batahure Meili mu buryo bwiyaguye ikaze ni gwawe. Meili ryavuye muri Chine aho twese baduha amazina y'Igishinwa kuko bashinu usanga biragora kuvuga amazina yacu donc baraduha amazina kugira biborohere kuduhamagara donc niho havuye igizina Meili risigura beautiful umukobwa mwiza nka kujya bakora bivuga hama rero rirankurikana ko nagenda ndapresenter ishure nka Meili umva aho nagenda hose nagenda nk'umuririmbyikazi w'umurundi yitwa Meili ariko afite irindi zina bien sûr ry'ikirundi nko kujyanye mwabivuze ego niho byaciye bigenda birakura gushika no kwisaha bagiye baramenya benshi bamenye kuri iryo zina rya Meili nyene. Ico gihe waje mu mahiganwa muri ico gihugu c'Ubushinwa hari imbere yuko utangura kuririmba mu buryo bugaragara nkuko ubutubizi uduha ibikorwa vyawe giti cawe kubera iki none utiyumviriye guhindura iryo zina ukagumiza Meili riri mu rurimi rw'Igishinwa mu gihe mu Burundi wacu dufise indimi nk'igifaransa icongereza canke Igiswahili maze uhitamwe kugumiza iyo Meili yo mu kirimi c'Igishinwa. Navuga ko Meili ari yo nyene ryatumye vyose vyuguruka ariho havuye the key donc Meili yaruguruye imiryango myinshi Meili yarashoboye gupresenta Uburundi au niveau international ngumva kugira nshike mu Bushinwa Meili yarashoboye kumenyekana à travers talent yiwe y'umuziki hama no ngaha nuwo kubaza ati wo bazi Merveille zina ryanje nibake ni kuvuga ko Meili ari ryo ryashoboye gutruwa kwa. Ni Meili kandi bamwe mu bagerageza guca ijya nino umuziki w'abaririmbyikazi b'abarundi babona ko ari umwe mu bigeme bariko baragerageza kuzana iyindi style w'umuziki y'umuziki w'abaririmbyikazi bacu ngaha mu Burundi. Ese mbega nawe ivyo urabibona? Ivyo munaraba igihe tuba tugezemwo akajana nyene nibihe hama kugira ngo azane ihinduka peut-être mu muziki w'u Burundi hakaraba ico cari kibuze canke ico yokongera mu vyo abandi batari bwakore naho akabona gukora ico nyene. Ega bahimbawe no kuntu vyitwaramwo neza indirimbo nziza ubaha ijwi ryawe litafisa gatosi bagira makenga ko inyuma yo guhitinga nkuko bamwe mu bandi baririmbyikazi vyagiye bibaboneka ko ushobora gucubura nk'abandabo gira ico babwiye.
nibarindire ko noziba mugabo siniteze bazaba barindira basanzwe bararusha ahanini si ukuzima nk'uko umenga n'ivyo yakwifuriza Ego. bafise amakenga biyumvira bati yo ahava hitinga aca agenda kuko umenga twaramaze kwimenyera ku baririmvyikazi ahitinze umenga nyene arahejeje agaca anyika ntibasubire kumubona Meili niko bizogenda nivyo bariko baraba bizogenda kabisa kuko naho bamenye ubu maze umwanya munini yacana indirimba kuva nk'ino umwana muto yose nk'imyaka 12 13 gutyo ni kuvuga si ibintu ntanguye ubu bisigura yuko ni ibintu biri muri jewe bindimwo atari ibintu uvuga ati ni kwera ndose hit canke iki ni ibintu biri muri jewe nyene bitoshobora kuzimuko ahubwo nzokwama ndiko ndongereza inguvu hahandi nyene ni ukuvuga ngo mva kuri rimwe nja kuri kabiri nongereje inguvu mu byo sanzwe nkoranye erega ntibagarukirije aho batsi ikindi kintu gikunda gutuma abigeme b'abaririmvyi bacu bazima canke babura harimwo kuja kubaka iyo agiye kubaka ubuzima bw'urugo sinzi ko aribwo bamumukanze canke akabona ko kuririmba bitakiri vyo yoha ikibanza ca mbere agaca abura ati mbega aho yoba yubatse kugira tugire icizere ati ko amaze kubishobora asanzwe yubatse twizere ko atazoja canke ati nimba atarubaka turagoye agenda ashobora guca zima gaca banza akibagira akadusigarana kabonge n'umubabaro bahumurize je ndibaza yuko uwo muntu nawe bishikira nibaza yuko atavyoba bisanzwe ukunda vraiment ko nambwiye yuko byo gutwara ku buryo burana kanya kuvuga ngo ndagiye muri studio sino uwo muntu mamubakanye ategerezwa gutahura yuko arakazi kandi nawe nyine ategerezwa gushamwa ingufu ziwe rero mugiye kubaka ategerezwa kuba ari wawe ndagusupportinga nyabona akakubwira ati tuje muri studio hama igikorwa hagera kugera video akaba ari ngaho kugira ko ibintu byose bigenda neza si wowe ndaza kubwira ati ahubwo ibyo bintu nta kamaro bifise bihewe sino vraiment uyoye kweri nivyo ukunda jewe byiza cyane murumva neza yuko Meili avuze ati ntaho azoja azobandanya ari kumwe namwe mubandanye mwitegura rero kuko ndibaza ko bafite ibintu bikomeye cyane gose cyane byinshi nuko rero reka tugaruke mu muziki muri rusange Meili inyuma y'umwaka urenga gato utanguye kuja habona mu bijanye no kuririmba carrière solo uruganda rw'umuziki urubona gute burya umwana yavutse amaze kwiza umwaka amaze kubona utari duke hariho nabo bashobora no kuvuga ndetse rero wewe uri mu muziki nyuma y'umwaka ibyo ubonye sibiki urubona gute nk'umuririmvyikazi bon ama challenge ni menshi ariko nyene ni nk'urugamba nk'uko abivuze umuntu abandanya agwana uhurana byinshi bigusamaza baguca intege hakaba n'abandi bakwankuraja urumva ariko ufise ihangiro ufise ico ushaka gushika ufise n'indoto ivyo nyene uravyima amatwi nyene hamukabandanya kuco wiyemeje sino n'ibintu two turatera imbere uravye aho twari turi nawonge namwegera murabibona shimira cyane abantu baba badufasha cyane ari mwebwe isanganiro n'abandi bariko baraza batanguye gutanga novuga nk'ama concert canke biteramo ama entreprise akomakomeye biko biratangura kuza par rapport yo mu myaka yahera nibaza yuko tuko turatera intambwe cyane n'imiziki yacu kwirasohoka kumva ugiye nko mu Rwanda ugiye mu Buganda hariyo n'umuziki umwe wo mu Burundi ko uravuga umva ibintu byoshe cyane ego uravuze nk'umuririmvyikazi ariko nizihe ngorana hanini ugerageje kudomako zikunda kubangamira cyane cyane abigeme zitabangamira cyane kuri urwo rugero abahungu b'abaririmbyi sinobivuga kuri benshi kuko urumva sinshaka kubimenya en general ariko ndabiye nko kuri jewe byo noba narahuye navyo canke noba narumvise bavuga abakobwa barakunda kugira ibibazo cyane uravye ko abenshi dusanga nta buryo bwinshi baba bafise ugasanga arafise ibyo ashaka gushika ko mugabo ntibikunze ko yako akenera ubufasha hamwe yogenda gufasha nawe akabafase ibindi ashaka en retour mugereho wumva atabironse uwo muntu ngo usanga arakublote donc nizo challenge mbona abakobwa duhura nazo nk'ivyo ugasanga muri uvyo ko ushaka guhitinga hagiriyemo ibindi bintu usanga urahatwarinda canke n'ibintu byinshi ushaka guhura nabyo hari ikintu bakunda kuvuga ngo gutwara hit umuntu navyo ne bigakunda kuba kenshi kuri bajya abantu rimwe na rimwe basanga bafise ama management canke bagomba kuba abantu bafata mu mugongo bikunda kugenda gute umuntu yovyirinda gute biragoye kwirinda kuko urumva hari abantu benshi bashaka hit nyene ugasanga na talent fise umugabo washaka juste nyene ko yo bari kuri hit rero gacu usanga nk'ubu par exemple jewe
ndaririmba hakaba n'undi runaka aririmba hakaje umuntu yovuga ati jengerandira kwisharge kuba mu manager wawe akaza akakubwira ati wewe ndashaka gushikana kuri hano hantu mu gihe wowe uri ngaha akavuga ati nta kibazo mugasanga yo siyo gahunda afise ashaka ibindi bintu donc muri ico gihe aco kuronka uwundi mushira mu ngiro ego hama usanga yahiti abaye gutwara alors que nta natalo yarafise ariko uti kandi ivyo bintu biragoye kwirinda biragoye kwirinda bivana n'ico uvise mu mutima muri wewe ushaka kugira nuko ngw'inyoni iguruka yisunga igiti Meili n'abahe baririmbyi baba barundi canke abanyamahanga bamubereye ifatiro canke bakimubera ifatiro mu mugabo wo kuririmba tavuga bakwenspire canke bakwenspire twatewa kwera ndetse segora karaoke rumva ni inspire kwa bantu benshi cyane nabwo nkora amasira atandukanye no ja muri reggae nkaja muri R&B nkaja muri hip hop donc ni benshi vraiment hamanga mu rundi nyene abajyanye badusanzwe tuzi mu bahungu mu bakobwa bose barahari kwere kuri wacanje wa misi kuva kera Christophe Matata nk'akarimbo ka Christophe Matata canke canje wa misi uvuga uti iyo bishitse muri karaoke ndakunda kukaririmba ni nk'aka amasakunda nabona neza nako nakavibe nkako nyene ucidufu nakavibe nako ariko ngiye mudabefite muzoze muraza tureje de dimanche mais arena jeudi dimanche okay baca bamusangayo Meili ariko arakora umuti bega nyene hajya ku bwawe wibaza ko ari kubera iki abaririmbyi mu muziki w'u Burundi bakiri kurusha Kako ndiko kudukumira nyene usanga tutiyagura nkako ndavuga ati ko kino nagiye kwimaya agiye kugira amayaje usanga arabivuyemo kweri hari kakandi kwavuga ati no muziki nakamaro hari abantu batabona importance y'umuziki ko ari business komeye iyi ni business tukora isho kutwinjiza cyane gose mu gihe uvyitwayemo neza donc nibaratahura yuko ari talent ucultiva kandi ugashobora no kwimburamo ibintu byinshi cyane harimo ubumenyi bwinshi cyane urumva donc cyariho cyakindi cyo kudatahura mu gihe bazotahura bazobona ko ari ikintu gikomeye cyane kuri ico nyene ngo umwiza uva ibukuru gakwira igihugu cyose umugani w'ikirundi kandi iyo umuririmbyikazi ashigikiwe guhera mu nzu abavyeyi abavukanye biratuma n'abandi kumbure vyoroha kugira ngo bamushigikire ubwo abavyeyi ntibakunda kubera intambamyi abigeme bigatuma uko kuba kurushi ko abigeme baririmbye kazi bibamwo cyane gose hari abavyeyi batabitahura surtout ko babona yuko ari nk'ubuhumbu par exemple cyangwa sanga babibonamwo iyindi image atari nziza bavuga ati oya ugiye kutumara amaza ivyo bintu bireke ugasanga barana bloquer no kubloka avuga ati no byo kuririmba bihebe tabihevye naho uca wimenya uja kubanga ha munzu ndukeneye abantu babasani abantu babona yindi image yo bumvise umuntu aririmba niko novuga mbega kuri Meili ho byagenze gute bakinyere ngitangura kuririmba ntibavyakiriye neza ariko mu nyuma baragiye ko nako ari talent kandi ndabikunda ko ari ikintu kiri mu muntu ushaka kumukuramwo vyorosha none uzohava ukubita umwana ngo ariko araririmba yagize iki naco yishe muzaje nonye ego kandi urumva mu nyuma baragiye gutara ko ndabikunda baranshigira cyane gushika n'isaha banshigikira nibo bafana bambere nibo bafana baraza muri kaoke zanje antika vraiment n'ikintu nishimira ko naho vyatevye ko babitahura mu nyuma baragiye gutara yuko ari ndabikuramwo ikintu gikomeye kandi ndanabikunda babona kubandanya banshigikiye yego Meili ko byose mu muziki ahanini hanini bisaba uburyo kandi twaraba ama video yawe indirimbo duhereza tukabona ari indirimbo zimeze neza hajya Meili uburyo abukura hehe arafisa mufasha mu mugongo management bimeze gute bana management fise ariko ndafise kazi hagira n'abafana hagira n'Imana ari ico cambere gikuru donc Imana irampereza abo bashobora kumfasha kanabishisha no mu buryo nza ndaronka hama nkabona kubandanya ivyo bikorwa byanje buke murabona ko atari byinshi cyane kuko yanza ko afise management byo bari umurenge wo buyifuza
bariko badukurikira abantu batandukanye harimo n'abagwizatunga yeko akanya ni gwawe bon zinovuga ngo ndayifuza cyane cyangwa ngo sindayifuza bivanye n'ivyo maze kuhura navyo ariko mbakeneye ubufasha bien sûr ari ushaka kumfasha arashaka kundondera nko ku ma page yanje za Instagram ndashaka kwishura Facebook uko nyene message rukeneye ufa ko mama hari abambwiye ati je ndakuze ngene uririmba mbega ubwo ntiwo ufise nakandi karimbo ushaka gusohora kanda guterera bikama bigenda gutyo na gutyo ukabona biriko birafata inzira ya sino ibintu vya management nagiye kubona bigoye ariko byose ni kumvikana vyovana akumbure niyo management ngene yoba yipanze yitunganije byose ni muganira no kumvikana nuko abo ni bamwe mu bakunda gushigikira umuziki w'u Burundi kandi iyo bavyitwayemwo neza bigafasha yawo muririmbyi yaba nabo nyene babariko barabikora abandi ni bande ushobora kugira uruhara mu muziki w'u Burundi kugira ngo utere imbere bo bigenza gute nibaza yuko ari uwo muntu wese afise umutima wo gufasha surtout kandi akaba afise akunda n'umuziki ndundi akaba ashaka n'iterambere ry'igihugu kuko urumva ateje imbere jewe abateje n'imbere igihugu kuko ijwi ryanje rishika kure indirimbo iri kuri YouTube yumva n'abakure bose donc ni wowe wese afise umutima wo gufasha amashirahamwe abagenzi famille ni wowe wese afise umutima w'urukundo yego amashirahamwe surtout yuko abigeme ataho barashika niho nyene bohera mu kugira ngo batuduze hari tuba dufise ijwi ryacu rishika kure tuba dufise ibyo dukoshobora gushikiriza hari abafise impano zo kwandika gasanga muri ivyo bikorwa bakora turashobora kubishikana na kure kubera iki kubera amajwi yacu ashika kure cyane donc abo nyene ama entreprise akomakomeye ama bank bose barafise ruhara mu iterambere ry'umuziki ndundi abatari basanze bankurikirana muje ku mbuga zanje Instagram na Facebook nitwa Meili official eka muje no kuri YouTube channel yanje kuko ngiye kubaha ibindi bintu bishasha mugihe subscribe ndabona abana bari buje bahashize turacekeza gushika buce ari kuraraba nibagutirimutse uraba maso gado nibagucemwo fata wanje uyu no karako nuwe wanje niba naho utari wamwitwaje nakundura fatikidaje nakundura fatikidaje let's go nyaruka abadije bamaze kuwashika nyaruka abadije bamaze kuwashika I wanna make you pam pam pana pam pam pana pam pam pana make you pam pam pana pam pam pana pam. Wow, yes, asante cheers sana. Thank you so much for having me.